Muri komine Rwibaga zone Matara intara ya Bujumbura kuri uwa gatatu igenekerezo ya 15 Gitugutu uyu mwaka wa 2025 urumuri rw'amahoro rwamurikiye ibikorwa vy'iterambere kw'ishure shingiro rya Matara buramatari w'iyo ntara ya Bujumbura Aloise Ndayikengurukiye akaba yasavye abenegihugu kongera akariro mu bikorwa vy'iterambere haba mu vyo biyemeje kuzorangura kuko bamurikiwe n'urumuri rw'amahoro. Umushingamateka Epipode Baranyikwa umukuru w'intwara rumuri mw'ijambo ryiwe yashikirije ubutumwa bw'umukuru w'igihugu bujanye n'urumuri rw'amahoro ku ncuro ya 19 ku ndongozi bufise icivugo ngo indongozi rumuri rw'abenegihugu mu nzira ituroresha ku gihugu giteye imbere. Aca asaba indongozi ko gukora ku rumuri ari umuco umurika mu bo barongoye itara ritazima bababere bandayahundwa. Urwo rumuri rw'amahoro ruvuye muri komine Rwibaga rwaciye rubandaniriza muri komine ya Mukaza aho indongozi zitandukanye ziri kumwe n'abenegihugu zikaba zakiriye urumuri rw'amahoro nk'indongozi. Muri iyo komine ya Mukaza urumuri rw'amahoro rukaba rwaciye rumurikira ibikorwa vy'iterambere vyo kubaka ibiro vy'iyo komine. Buramatari w'intara ya Bujumbura Aloise Ndayikengurukiye akaba yamenyesheje indongozi ko rumuri rw'amahoro ruje kubaha intege umuco wago bawushwarishe mu bo barongoye. None ubu naho murabona ko bari muri komine yanyu nziza ya Mukaza. Rero nsabe abenegihugu mwese muri ngaha muntiza amashi tubakengurukire cane kwiteka baduteye. Urumuri rw'amahoro ruri muri intara yacu ruje rusanga hari indongozi nshasha abenshi nibaza ko amezi 3 baramara. Rero ruje kubaha intege mwabonye ko gushika kuba chef de quartier bakoze ko ubwo n'ubutumwa si gukoraho gusa mwaronse umuco iraza kuba ngasigurira mwaho ngaha mwaronse umuco rero muca mubushwarisha gushika ko murongo ihari hasi kugira izi nguvu mufise aya maraso mashasha mufise urumuri ruje kongereza tuzobibyaze umusaruro. Turifuza ko ikicobe kimenyetso cyuko mu ntara ya Bujumbura yamona kazoza twishika ko imbere yuko n'ijya myaka batubwiye shika si ngombwa ngo turindire muri 2040. Aha muri Mukaza turashaka gukora ku buryo muri 2030 tuba twahejeje sivyo ga yemwe. Rero tubasabe tuje ku kivi. Umushingamateka Epipode Baranyikwa umukuru w'intwara rumuri amaze gushikiriza intumbero y'urwo rumuri rw'amahoro ku ncuro ya 19 muri uwo mwaka wa 2025 yaciye ashikiriza ubutumwa bw'umukuru w'igihugu mu vyo yifuriza indongozi uko zoba mu bene gihugu barongoye. Amenyesha ko uyu mwaka ari urugendo rw'iterambere bigasabwa ko haba umwete. Nivyo rumuri rwa twese abene gihugu ariko ku ncuro ya 19 ruriko rugana indongozi kuko nkuko mwavyiyumviye umuvyeyi w'intara yabivuze duhejeje kwishiriraho indongozi mu mihingo yose y'igihugu mbere no mu mice itandukanye y'ubuzima bw'igihugu. Indongozi rero ni shasha nico barakavuga ati mu bushasha bwabo rero reka tubashikirize umuco tubashikirize urumuri rw'amahoro urumuri rutuma nabo bacika urumuri akaba ari bo abenegihugu birabamwo mu kugira ngo bashobore kwiteza imbere mbere no gukemura ibibazo ibyo ari byo byose byo bogira barabire ku ndongozi. Ni ukuvuga ko wewe ndongozi wahawe urumuri wamaze kuba itara ry'abenegihugu. Ubu wewe wakoze ku rumuri ariko usigaye umuritse niwe umurikiye aburongoye ni wewe
bazigamwo n'ayahundwa, ni wewe bazigamwo utazobaronderamwo inyungu, ni wewe bazigamwo uzoberekera ivyo bakora, niwe bazigamwo uzobatunganyiriza muri bina biriya ku rugero uzobugeze ko ibinaniranye mbishire abakuru nta mukuru abura mukuru we, ariko nta kwikura mwene gihugu yakwituye ngo murunge ku rwego rwo hejuru utagerageje. Gerageza ibishoboka nawe abone ko wamugeragereje kumutorera inyishu imbere y'uko umurungika ku rwego rugukuriye. Nivyo rero nyene icubahiro atwifuza ko nk'indongozi, nico gituma yagize ati mubahe bose basezerane n'urumuri rw'amahoro, basezerane kuzoba nabo urumuri itara abenegihugu birabamwe. Ukaba nkako rero turi mu intango y'urugendo rurerure, ariko twifuza yuko tuzoshika ku gihugu giteye imbere mu biringo twiyemeje muri ya mbona kazoza y'igihugu cifashe 2040 giteye imbere 2060. Turi ku mwaka w'intango. Uno mwaka rero turi ku rugendo, twaratanguye, intango iraguye, umugabo turifuza ko twohuza umutima n'inama nk'uko nyine icyubahiro abidusaba kugira ngo dushobore gushika kuri iryo hangiro. Bisaba rero ko duhinduka, tugira umwete, ariko rero bidusaba yuko tugira nabo tubisomamwo ndongozi nziza. Benshi nabo twitoreye, abandi n'abagenwe, uwo muzobona atameze neza abaronderamwo inyungu mu bivuge hakiri kare kugira ngo izi nzego turi kumwe hano mubona bashobore kumutorera umuti. Uzobona ariko aratirigana mu bivuge hakiri kare kugira ngo hashobore gutorerwa umuti abenegihugu bataramererwa nabi, ngo bagire ivyo babuze mu iterambere canke bagire n'ivyononekara vyabo canke banashavure. Tumenyeshe ko urwo rumuri rw'amahoro rwamurikiye komine Rwibaga na Mukaza rwari ruvuye muri komine ya Ntahangwa muri iyo ntara nyene ya Bujumbura. Radio Televiziyo RTBB nijwe giza y'uruhi bwiza.